none rero nyakubahwa mushikiranganji w'amagara y'abantu igihugu c'u Burundi n'abo musangiye ibikorwa muri buno bushikiranganji buba twaje tuzananye bo mw'ishengero rya Methodiste Uni namwe mwese muri hano mwese mu cubahiro ciwe nitugire Kristo nakanya keza mw'ishengero rya Methodiste Uni ryo kubona twishikiye hano mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira ngo tuze kuvugana nyakwa mushikiranganji w'amagara y'abantu tuzanye agakemanyi kagizwe n'ibitari bike kandi atari na byinshi cyane mugabo kavuye ku mutima na cyane cyane inyuma y'ikiza cya korera cyateye mu gisagara ca Bujumbura aho ishengero rya Methodiste Uni dukoranye nabo dusanzwe dukorana tukaraba ico natwe nk'ishengero twashobora gukora twiyumvire ko dukwiye gushikiriza intererano ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bijanye n'ibitanda n'imiti n'ibikoresho abaganga bakoresha mu kurwanya ikiza cya korera cyateye mu gisagara cyacu rero ivyo bikurikirana vy'ukuri mu masezerano dufitaniye n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nakenguruka kuko ishengero rya Methodiste Uni turafitaniye amasezerano yo gukora n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gisata cy'amagara y'abantu aho dufise ibitaro ikayero tugagira amavuriro mato hirya no hino kugira ngo nanone dusayirize canke dushigikire leta yacu muri politike yo kuvuza abene gihugu rero nyakubahwa mushikiranganji w'amagara y'abantu muri bwa migenderanire dufitaniye bwa bucuti dufitaniye twiyumviye ko natwe tutosigara inyuma na cyane cyane ko ico kiza cakorera vy'ukuri caje kigana abene gihugu bacu abarundi bene wacu twumva yuko natwe nk'ishengero twogira ico tuzanye rero mwa mushikiranganji iyi ntererano hambavu nk'iyi ntererano murabizi twarafasha akanya ko kuganira n'abaganga turigishanya ingene biza hamwe nibi twoshobora kubyirinda ibyo twarabikoze ariko turavuga duturekanaho nyene tuce tuzana ibikoresho biraciye amafaranga angana miliyoni 150 y'amarundi twagishoboye kwegeranya nk'ishengero dukoranye nabo dusanganywe ibikorwa kugira ngo natwe by'ukuri twifatikanye n'ubushikiranganji muno rugamba rwo kurwanya kino kiza cakorera tukaja dutera kamo abarundi bene wacu by'ukuri biza nkamwe nivyo birashoboka ko abantu bavyirinda birashoboka ko abantu bavyirinda mu gukurikiza impanuro duhabwa n'abaganga impanuro duhabwa n'abaraba amagara yacu tubwiye turazikurikiza nta nkeka ibiza nkamwe nivyo tutoshobora kuza turavyirinda ariko kandi na cyane tugatera kamo leta kubandanya iha amazi meza abene gihugu amezi meza nayo ni kirumara mu buzima bw'umuntu na cyane iyo tuko turaba muri kino gisagara ca Bujumbura aho usanga by'ukuri amazi meza ateraba ikibazo ugasanga abantu ntibari kwararonka amazi meza nayo ugasanga iyo abantu batayaronse ugasanga ingwara nkamwe nizo ibiza nkamwe nivyo bironse aho bifatira kugira ngo nanone abene gihugu bacu babangamirwe rero mwa mushikiranganji mboneyo nakanya ko gushima imigenderanire dufitaniye nshime vy'ukuri imigenderanire dufitaniye n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu turabakengurukiriye tubituye ko mutuba hafi ni muri uwo mutima natwe twavuze duti burya by'ukuri burya bushikiranganji iyo tubwituye bwamo butuba hafi reka natwe turabe ico twokora kugira ngo tubashigikire muri bike by'iwacu rero nyakubahwa mushikiranganji ako gatererano kacu mukakira kavuye ku mutima by'ukuri w'abakunzi umutima ubakunda ukunda ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kandi dukenguruka by'ukuri ibikorwa muri ko murakora muno bushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira ngo amagara y'abarundi bene wacu ya muri kino gihugu abandanye by'ukuri kuroranirwa na cyane cyane ko dufite imbona kazoza
y'igihugu twiteze yuko coba cifashe 2040 gitembere 2060. Ivyo navyo bizokenera yuko le capital humain, amagara y'abantu, tuba dufise amagara akomeye kugira ngo dushobore gushira mu ngiro iyo mbona kazoza twihaye nk'abarundi. Aho naho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buca bufata iya mbere. Rero nukuri mumenye yuko ishengero rya Methodiste ini mu Burundi turi nyuma yanyu, kandi vy'ukuri n'ibikorwa bitandukanye dushobora kuzokora turiteze kubikora, hanyuma tubanaye dufatana amaboko gutyo abarundi bene wacu babashe koroherwa muri de nous réunir aujourd'hui afin de mener à bien cette activité d'une importance capitale pour notre système de santé et pour la protection de la vie humaine. C'est avec un profond sentiment de reconnaissance et de satisfaction que je prends la parole à l'occasion de cette réception officielle des équipements médicaux offerts par l'Église méthodiste unie du Burundi, destinés, comme vous l'avez déjà entendu, à appuyer le gouvernement, à appuyer le ministère de la Santé publique dans la prise en charge des cas de choléra au sein des centres de traitement du choléra, notamment celui de la clinique Prince Louis Rwagasore, ici à côté. Les lots reçus aujourd'hui, composés notamment de 25 lits destinés aux malades du choléra, ce sont des lits spéciaux comme vous l'avez vu, composés des équipements de protection individuelle ainsi que des médicaments essentiels pour le traitement de cette maladie, témoignent éloquemment, Excellence Monseigneur, de votre engagement constant et de votre solidarité agissante dans la lutte contre l'épidémie de choléra qui sévit au Burundi depuis une certaine période. Cet événement marque bien plus qu'une simple remise de matériel, comme vous l'avez dit. Il incarne un engagement durable en faveur de la vie humaine, de la dignité des malades et du renforcement de notre système de santé. Excellence Monseigneur, Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'Église méthodiste unie a depuis de nombreuses années manifesté sa volonté ferme d'accompagner l'État du Burundi à travers des œuvres structurantes, notamment la construction et la gestion de deux hôpitaux fonctionnels, à savoir l'hôpital de Cairo dans la province de Burunga et l'hôpital de Murore dans la province de Buhumuza, ainsi que 3 centres de santé déjà fonctionnels et 2 autres centres de santé en cours de construction. Ils ont aussi un projet de construire un hôpital moderne, notamment, je crois qu'il sera un hôpital privé qui va quand même générer un peu de bénéfices pour cette église. Ces réalisations contribuent de manière significative à l'amélioration de l'état de santé de notre population et le renforcement de l'accessibilité aux soins de santé de qualité. Nous vous remercions beaucoup parce que vous travaillez dans le cadre de la qualité des soins de santé offerts aux femmes et aux enfants. Donc, vous nous soutenez pour la politique du gouvernement de l'accessibilité aux soins. Excellence Monseigneur, face à l'épidémie de choléra qui affecte notre pays, je profite de cette occasion pour relancer un appel solennel à l'ensemble des responsables des églises du Burundi afin qu'ils conjuguent leurs efforts dans la sensibilisation de leurs fidèles au respect strict des mesures d'hygiène et d'assainissement. Parce que nous savons que le choléra sévit là où il y a un manque d'hygiène, là où il y a un mauvais assainissement du milieu qui nous entoure. Je profite de l'occasion pour mobiliser les responsables des églises à construire des sanitaires en quantité suffisante et des points d'eau pour faciliter le lavage des mains à proximité des entrées de l'église pour les fidèles. Cette maladie nous rappelle avec force que seule une mobilisation collective fondée sur la responsabilité individuelle et communautaire nous permettra de vaincre durablement ce fléau. C'est une maladie humiliante, comme vous l'avez vu,
il faut qu'elle quitte définitivement notre pays. Excellence, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, distingués invités, au nom du gouvernement du Burundi, du ministère de la Santé publique et à mon nom propre, je tiens à saluer avec la plus haute considération cette contribution exemplaire guidée par des valeurs de solidarité, de compassion et de responsabilité sociale. De tels gestes renforcent notre espoir et notre détermination à bâtir un système de santé plus résilient, plus inclusif et performant qui nous fait acheminer vers notre vision de 2040 en Burundi sans choléra. Je tiens à rassurer nos généreux partenaires que ces dons seront utilisés avec rigueur, transparence, efficacité, conformément à leur noble destination, afin d'améliorer durablement la qualité des soins offerts à nos populations. Je tiens également à adresser mes sincères félicitations et mes encouragements à tous les acteurs engagés dans la lutte contre le choléra, en particulier les équipes médicales et paramédicales œuvrant sans relâche dans les centres de traitement du choléra, souvent dans des conditions difficiles, pour sauver des vies et protéger notre population. Je vous prie de les applaudir pour les encourager davantage. Jusqu'à présent, depuis 3 ans qu'il y a le choléra ici au Burundi, les équipes médicales se sont données corps et âme et ils ont été protégés. Aucun membre du personnel n'a attrapé le choléra et ils sont toujours sur le front à défendre, à soigner la population burundaise. Excellence, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, distingués invités, en renouvelant nos remerciements les plus chaleureux à l'Église méthodiste unie du Burundi pour cet appui précieux et pour la qualité du partenariat qui nous unit depuis longtemps, je formule le vœu que cette collaboration se consolide et s'élargit davantage au bénéfice de notre système de santé et des générations futures. Vive la coopération entre l'État du Burundi et les confessions religieuses. Vive un Burundi en bonne santé, un Burundi sans choléra. Je vous remercie.